Haniho muri. Mutaramiye hano. Ni sawa. Ni sawa. Beba. Hamudandaza Claude bayaciye ngaha. Yaduga hiyo ruguru. Nanje mvuye hajya anyakorera ndamuhebuye nenda mufitiye amahera. Tabavuga ngo naramuheranye. Zamu. Avuye ruguru rya. Sawa nawe. Ni sawa sawa. Yego. Jaje mazinjwi no ko. Yone heruka. Ariko abantu muraheba. Indwi yose. Nta no kugira ngo unankubitire kumbwire n'inkuru za ruguru gaje haga telefone karapfuye. Nta kete bakumpere. Oya nta kete nazanye. Kandi ivyo kukurondera naho ntaza huba wumva vyari kugenda gose. None je ntuzonga hata misi mara ntahaciye. Nawe warahahevye. Mugabo sinherutse umugabo. Ikibazo cy'ubuye. Reka ndakubwira. Urakumbura uduke mu. Hari ikibazo. Ikibazo gose. Basha. Ahubwo ni ngorane si ikibazo gose. Ingorane nyabaki. Yakubwire. Ujya mugore wa mwene wayo. Oho. Yarifatiye umugabo mu kiganza ukuye amugize intunati. Cyane murantangaza. N'abantu ho biyumvikaniye mu rugo muca muvuga ngo yaramuganje. Uvuga ngo kumvikana ariko bakorera hamwe basangira udukoko. Uraraba ntibakugongera. Oya nta bangonga ibarabara nini. Gomba hagiranye na hari iwacu duca muri Bwanda mwombanye. Nubona rero. Mungu. Urazi gituma mwifate mu gahaha. Amatongo arakotesha. Nitanze ko nkakarorero nka jewe. Jewe naramuhaye amafaranga. Uyaha umugore cyangwa uyaha umugabo? Nahaye umugore. Je narinzi ko babizi na nyine. Umviriza, narinzi ko babizi na nyine. Ntibari babivuganye rero. Oya. Yarayuyirira acisha ku munwa wenyene. Utaduze biragosha akazi kawe kwere. Aha rero nje naronka ikintu kinkura muri uwo muji. Bazi ikintu kihari rero. Je ngoma nkingenda ejo nzinduka nditegura. Hirya yejo ndayihereza ikirenge. Yego. Je naronka ikintu kinkura ha. Namajye uko tutarayagabura. Saha hafi. Nuguca ndaba nsimbire ahubwo rero ngira nitombora. Vuga nimvuye kuraba Claude ngaho haruguru hamakora ngo ndamuri hudufaranga. Sinkiya muhaye. Uzomuriya. Urazi ndakubwire rero. Turaza kubonana ku mugoroba. Uraza kuraba nyamba vyagenze neza untane nakamurumva jeho nta ntangorane ntakikirimwo mu oya ntangorane ndaza kukubwira sawa rero naje ko ndaza ko bamumboneye reka nce mbandanya sawa na jewe nariko ndarengana turaza kuvugana sawa bandashitse njeni shongora mugabo wanje ahambuye kubonyeza kagwa yo aha nashitse ndabibona sinazimiye hodi karibu mugabo wanje bane banje ingo munyugururire nade kutanyumva jisirene sabwe sheri wanje mukunzi wanje ndagukunda wewe ijana kwijana nyugururira sindare mu rugo ntibunkereko erega nashitse ndahumva ni muhira aho rero nashitse mugabo wanje fata seninage aha ubwo urisane ya mugabo wanje oya fata urabona besireka urabona negamira inzu mama nibiki jisi raba raba ukuntu yokoye yasaze canke byangenze gute heba wisonere mama nukuri reka na deja kuvuga gutyo ivyo deja wanje na deja wanje kutuborere kwako uriko bigisha ikaba bakubwa ba kandi nawe uratwenga nasomye nukuri wasomye aha anashitse muhira jisi raba akakanyo ko naravyo kuri gapapa wo mureka kinjira tumure karare mu rugo
ego naborewe numugana Deja ndumva ivyo ariko aravuga ariko aranteranya kuri se uriko uranteranya kuri so Ninaga mama nta n'isoni by'ukuri. uvuze ngo sinigire mu nzu nade Wowe ukwiye kurara mu rugo. nanje je duhigure n'uyu uri kurishima ko gana Deja wibaza ko ari so ko jewe nziyo nabakuye uvuze ngo iki reka kumwishima kuwusiso Mama. nabivuze uvuze ngo iki Gisirene fata Gisirene uvuze Nana Deja Nabanza subiremo. nabakuye Papa. urumurezi wewe umva nk'iriso wewe ahubwo wenda kubwira mwaba bisa ninjire urabona ko nyoko wanyu ivyo byose nibaza ko yasaze atasaze naho utuntu tuho atuke turamuvugisha ego hogi nimugende kujana Ariko papa ntiyinjire mu nzu reka ntiyinjire ho gitwigire Umvira. cyangire kwiryamira. Genda muryame. reka kunyayiriza umutwe wanje n'ubundi Karita subiramo aba bana sabi wanje urazi wo bakura mugana umenye ko nzi yo nagukura bisa umuryango urihe hogi uramenye yuri ikura warapfuye ugenda urakarusha ndabona ko sigaye niyungunganya ubu nta kintu na kimwe tubura muhira jewe n'umwana akeneye ikaramu canke ni forome nja nikora harya nyene kandi nta n'uwunyiruka ko ngo nkunje kuyishuza nza ndaziganya Yashira hamwe nyene ukuntu umuntu nyene asaba udufaranga n'ingurane bakaduha umuntu akiteza imbere no mu migambi basi mito kuri basha hajya mushira hamwe abantu kuri radufasha gabo rero nukuri hariho abantu benshi bataja mu mashira hamwe uco usanga babayeho nabi amashira hamwe barayavuga nabi ngo ugiye mwishira hamwe ngo bugomba kuganza umugabo bijya bintu sivyo mukama sivyo nukuri nukubesha twebwe rero abakora ivyo haji wacu nta n'abashira hamwe barimo raba karita umve aho kuja mwishira hamwe none namunumye ewe mukama ndomako mukama aho kuja mwishira hamwe ugiye aja mwishira hamwe ijya ngesa afise kuja mu bandi bagabo abayifise yabo je mwishira hamwe nuko twabashize ku murongo reka nubundi tuzoze turabahanure reka tubabwire tuteze muregera mu mashira hamwe burya mashira hamwe arakura none ahubwo mbere je wenda gira abona ko akeye mumaze guturira ivyatsi biraho narabirimye sinaturiye nyagira kubikangaza shinda biturira uyu muntu ari twakora uko dutashe kare ego me tuzoba dusubira ego Kono yazana akitare urarubobeje nawe amaho inkuru z'imisi isaba mukidundera turacaho bikeke kwe ko ugara umengo uri kuritoshanya weho nama kibangiye kuvoma ntusigaye uvoma none kuvoma n'amakosa uri umuntu ufise umupfasoni ukagira abana ubu ni ujya kuvoma reka bamuhungu reka bene nk'ubu abana bari kwishura nawe noba nkubesha nti yoba yagiye jesho yasinza ntegetse ambwiye ngo nze gusanga wavomye haro no guteka njashira kw'inkono umwanya abana batarava kwishura ariko urafise ikibazo mukuru wanje ikibazo nawe wamuhungu nuko utararugwamwe nawe ntavyo uzobura iyo yakweze aha rero uvuye kuvoma ucushi kushira kw'inkono ranurukwi usigura usatu urugo n'imisi yose none nocangira ibidahiye kandi mfise ingufu zo gusatura nawe kweri ari kibazo uragifise oya nawe nuko utararugwamwe wa muhungu we nta muntu abura ikibazo hajya biragohoye rero burya nashitse hirya yeje sanasa kanya kugira tubonane wewe genda ucushira kw'iyo nkono ni wahisha maza kumusanga ngaho kirabo kwa shereji bamena fata rimwe ahasigayo ntiwumve sinda guhisha abo ko ndakubonye reka ndasimbane hanyuma ako gato nagira ugombo yahebasha iyo wararana no humvise biragoye ni vyishwe tuzoyaga vyinshi ntango uraza kumbarira wewe ni washika reka tugende tuje
nawe uragatweza kwe mbega ngo turasubiye guhura imana iguma ikora ibitangaza iguma iduhuza mahoro 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 n'ubuhoro ibiki ubu ngiye mu misa n'ukuri ugiye mu ya kabiri ngiye gukengurukira imana ngiye mu ya kabiri byase ko nja mu ya mbere naravye numva imbeho ni nyinshi ndatinya gukora muri ayo mazi ntaco reka ngende mu ya kabiri yoya hose ni heza mbarira none muhira ni gute mukama zirikana ko tugeze guhora ndakubwira ko ibintu ari vyiza ari vyera oya ubuntu bukibiharura kurya byarabaye ibindi bintu rero uya turi mu migambi yo kumukurungikira urabe usubiremwo wicare mbega muzomurungikira nde nukuri uwo mwana w'umukobwa yamba vyagenze gute ubu mugabo ni wavoma mugabo ni washira inkono kuziko yagufasha mugabo ni wateye ababona ko atarumba ndiko ndakubwira ngo ni bibi none gashahu bitabaye bibi gushika naho umugore gashahu ntumbwire meshi yigira akagenda mu kabara uzombarira hanyuma kuko ni wowe wabigize ni wowe wabigize ushima warabigize ndakubwiye ntuzoturambarira ikosa zogira ntumbarira